duhejeje guheza inama y'abajejwe igikorwa c'igendereza n'iperereza mu karere gahurikiyemwo ibihugu by'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Tanzania n'igihugu ca Uganda. Ibikorwa by'iyo nama rero byari bifatanye n'ibijanye no kugira ngo mu karere k'ibiyaga binini dushobore kurwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi isanzwe iri mu karere ka Kongo. Hanyuma turumvikana yuko dutezwa kuyigwanya. Nk'uko mubizi, iyi ni inama igira kane y'uwo mugwi. Iyo nama rero ahaniniya ni inama yashizweho kugira ngo ishobore gukurikirana no gukora ibikorwa bitajanye n'ivy'igisoda, kugira ngo ibikorwa nyezina vyo kurwanya iyo migwi bishobore gukoreka mu karere. Mu nama ya gatatu niho bumvikana yuko tuzogirira inama igira kane ngaho i Bujumbura kugira ngo abarongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza ico no kwita nk'urupapuro ngenderwako rw'ibikorwa bizokorwa mu kurwanya imigwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere. Rero ibikorwa vyakozwe, hanyuma turemeza ico kirangamisi, ico no kwita nk'ikirangamisi kizokorwa mu myaka 2, hanyuma hagazoca hakurikira gushiraho umugwi uhurikiyemwo bose ujejwe ibikorwa nyezina. Uwo mugwi nawo ukazoca ukorera ibikorwa mu gisagara ca Goma, i Kongo, mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri make rero nivyo twashoboye gushikako, kwemeza ico gikorwa gikomeye kizomara imyaka 2 kugira ngo dushobore gutuza burundu imigwi igenda izunguruka muri aka karere.